wavuze ati hari gihe usanga turiko turiya kwa ubwigenge icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze ati nk'umvyabaye mu 2015 hari abamenyesha makuru bakoranye canke bahanye ubutumwa n'abariko baragomba gutembagaza ubutegetsi kugira bashobore guturira iradiyo imwe mu zakorera no mu Burundi ariyo Rema FM. Mbega ivyo navyo hariho bisabisana n'ico wariko uravuga vyo ko abamenyesha makuru bashobora kwinjira mu bindi usanga biyatse ubwigenge canke baba ariko arakora umwuga wabo neza. Kudakora umwuga wawe neza rimwe na rimwe birava ko nayo mategeko agenga murazi dukora umwuga urimo amategeko menshi yerekeye ingene umwuga ukorwa. Birashoboka ko hari umumenyesha makuru atsitara, birashoboka ntawo bihakana. Umugabo y'umumenyesha makuru atsitara hariho urwego rubiraba. Ubwa mbere hariho umutwara biraba, hanyuma hariho urwego ruraba ivyo bimenyesha makuru byose. Iyo abatwakora iminsi yose gutyo hariho ibintu bitoshika. Novuga nti twoguma mu malimite atuma ibintu bitoregwa inyishu hakiri kare ntitushike aha twashitse uyu munsi. Kumbure hari ikibazo twaba tuja kubaza aba bashinga ntabe babiri umugwego sense n'urongoye umugwi w'agateka na muntu CNDH. Uruhombo gwoba ruruhe kuri mwebwe ku bwanyu Maison de la Presse, gwoba ruruhe amaradiyo yugawe bigumye uko akaguma yugaye, uruhombo n'uruhe haba kuri ayo maradiyo canke kubayumviriza? Uruhombo rurakomeye cyane. Uruhombo rurakomeye cyane kuko twebwe tuba duhombye kuko twe dufise amenyesha makuru bamaze kumenyera bafasha abandi kumenyera umwuga kumbura nabo umunsi ari baba babigisha. Muri abo hariho benshi bamwe bahunze abandi kumbure batakiri ko barakora kandi utari kurakora hari ubushobozi ugenda urahomba. Hanyuma twibuke ko ibimenyesha makuru ntibikora byikorera. Iradiyo ntivuga ngo yimvize canke televiziyo ntivuga ngo yirabe. Hariho abanyagihugu bagenda barumvira ivyiyumviro bishikirizwa. Leta nyine irahomba kuko abamenyesha makuru hariho ibikorwa baraba ikabwira leta ati umuntu mwashinze kije kintu kiriko kiragenda neza kosora. Kuko iyo bavuze ngo gushigikira leta canke kwakoma guherekeza ibikorwa bya leta by'abamenyesha makuru si gukurikira y'abategetsi baje rimwe na rimwe no gukebura mu bintu bitariko biragenda neza kugira leta ibikorwa byayo bigende bitumbereye abanyagihugu bunguke mu byerekeye iterambere bunguke no mu byerekeye guca ubwenge kumenya iki nico nkeneye kijya sico nkeneye cyane no kumenya gusaba abategetsi ntabajya baba baratoye iki kintu warakitwemereye mugabo nikiriko kiragenda neza ukabafasha kugira ngo nabo nyene mu bwenge bwabo mu migambi yabo bashobore gutera imbere. Ico ni kibimenyesha makuru mu by'ukuri bikora atari ico ntaco byaba bimaze. Ngira ngo mu rwego sense muravyumva gira bati muri Maison de la Presse bagira bati abamenyesha makuru barakebura. Mu bakebura kandi harimo n'abatware hanyuma bigashikira n'abanyagihugu. Mbega none mwebwe muri sense nkajya amaradiyo kuguma yugaye nta ruhombo mubona hamwe yuguruye hoba yoba ari kosa ni canke vyofasha? Ico kibazo kiranaja kubazwa kunkumbure ngira ngo araja kugira ico gishikirije urongoye CNDH ariko duhere muri sense. Duhereye ku bijanye n'uruhombo, uruhombo rurahari kuko nkuko nabivuze ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni inkingi imwe mu bijanye n'intwaro rusange. Iya ntwaro rusange rero mu gihe idafise izo nkingi zose zikwiye urumva bisubiye inyuma, ubwo niko ruhombo rwa mbere. Uruhombo rugira kabiri ku bijanye n'ubutunzi, abamenyesha makuru bariko barakora umwuga n'abakozi bariko barakora. Ni naco gituma rero iyo batari abo bakozi bataraha bose no kuvuga tubaduhomvye. Ubugira gatatu Denise Mugugu yabivuze, erega umuntu ariko arakora umwuga tumwe tuvuga tuti umuntu yazobereye umwuga akaba atahari ubuhomvye kuko uwo abafise umugana acira abashasha. Hajya rero uriko uraraba no mu gihugu iyo atawuri haca umugani hariho ibigora ibikunda guca bigorana mu ndero
uruhombo rero caruza mu kumenyesha amakuru wa mwuga ho gukorwa neza uhakwa gusubira inyuma kuko abo tunyuteruje imbere bamwe siho bari ni naho ncangira ahubwo gatera kama nkavuga ni nk'abamenyesha amakuru bari hanze ciye mvuga nk'icegera c'utwara urwego sense ndavuga nti nibagaruke bose simvuze ngo abadakurikirana ku caha bari bagaruka bonyene oya n'abakurikirana ku caha bagaruke muti kubera iki burya iyo hariho ikosa uba warakoze ugira amahoro ari uko bakweretse bati wakoze rikosa rikosora ni nkuko novuga nti iyo wagiye ugasaba ideni umuntu uzogira amahoro ari uko rimwishuye utaragishura ugumana kariganga muhogo uravuga uti hariho ibimfatiriye none kwereki ujoka wiyagiriza ideni nta muntu atagira ideni mugabe iryo deni ukavuga uti ngomba kuryishura baraba ubushobozi mfise hanyuma mpeze ndagishura biri no mu vyotuma nk'ayo maradiyo yugawe yo kuvyonyera aho nanigwa kumbure bakakwihanganira muri kumwe muvugana abahinga babijejwe niko bomenye nyene babihinyanyura ni navyo vyotuma nayo maradiyo yugawe amadosiye yayo yo ishobora gutera imbere vyihuta mugabo mu gihugu umye hariya hakaba ari ibibazo bokubaza ntibaronke uwo babibaza urumva rero ya dosiye irateba ngira ngo kumbure ni naco gituma mubona haciye n'iki gihe kingana gutya atarasura ushaka kuvuga ko kubona batarata hari ivyo vyatumye amadosiye cyane cyane nka dosiye abonesha FM iri kwirateba tubishira mu ntambamyi zimwe kuko turiko turaraba uko nk'abajejwe ubutungane batubarira batubwira bati hariho abo turondera kugira ngo dosiye zibandanye mugabo ntitubaronke ni naco gituma nko mu kiganiro nigeze gutanga mvuga mu 12 mvuga yuko nk'abahinga mu rwego sense turiko turaraba ivya radio bonesha twavuga tuti twebwe nta bintu bihambaye tubona vyotuma idakora mugabo tukavuga tuti ntituvuze yuko iradiyo bonesha atavyo ifise yo kwishura mu butungane oya ivyo n'ubutungane bwo nyene bushobora kuvuga buti radio bonesha turavye ibi nibi irashobora gukora canke naho ntishobora gukora Neka kumbure ico kibazo kibandanye mu gwise ni dashojejwe agateka kazina muntu Jean Baptiste baribonekeza mu burongoye hari co kononekara amaradiyo yugaye yuguruwe urumva kumbure ni radio imwe irafise uruhande rwayo mugabo imyaka 2 ni myinshi kumbure ibintu mubivuga kwiki kuri jewe ikibazo c'amaradiyo yugaye kimeze nk'ikibazo c'umworozi w'inka umworozi w'inka urashobora korora inyana ukayuhira igakura hanyuma ikagera igihe igeze gufita amezi n'ibindi kumwe bavuga mu Kirundi bati itavyara inyana ikavyara ishore ariko naho ibimfizi urashobora kuyuhira hakagira igihe igukundira ikavyibuha igakomera ikahagarikira izindi bisigurike ikaba imfizi ikomeye mu rugo ndacaza hakaba n'igihe ishobora kuzingama kandi uyuhira mugabo ugasanga ibaye cuganye tagira ingufu canke igakomera cyane igahava ikagira amanyama utagavye ikagukomeretsa ikakwica nko bavuga mu Kirundi arya maradiyo gaire uko twe tuyabona leta n'abari barongoye ajya maradiyo igihe yugagwa boganira umwe wese agashira ahabona amakosa atora uwundi kavuga ati wewe leta tugutora amakosa aya naya nico gituma tugize inyifato iyi leta nayo ikavuga iti twe tubatora amakosa aya naya nico gituma tubafati ingingo izi buke wumvirije ashobora kuvuga uti iri kosa naho murivuga kuri twe tubona ko atari kosa canke naho ukavuga ati iri kosa turagiyemeye tugiye gukosora gutya buke urashobora kuronka aho muhurira kugira ngo ayo maradiyo abandanye abaho ico twavuze muri CNDH nuko ayo maradiyo yo kugururwa
bukebuke kubera iki kugira ngo urwego nka senisi ronke akaryo ko kugira icyo bita evaluation ni jambo ritanyura cyane abamenyesha makuru bavuga bati ugurura dukore natwe tukavuga duti ugurura ni sawa mugabo senise ibandanye ikora igikorwa cayo cyo gukurikirana iradiyo ni sawa iruguruye none ikiganiro iki kirubaka cyo kirasambura imvugi nini irubaka canke irasambura iradiyo ntikirakoreshwa ibikorwa nk'akarero bishobora gutuma haba urwango mu bantu ntibiba urwango canke ntibiba violence byo gukoresha igikenye canke ntibiba ikibi kikaba igikorwa ca senise mugabe amaradiyo yuguruye twe rero imvugo yacu yatomoye amaradiyo kugururwa byogira akamaro nkuko nabivuze nibaza ko yugaye uruhombo ni gwishi gusumva yuguruye kuri twebwe mugabo hariho ivyankenerwa kugira ngo umuntu yirinde gusubira muri bijya twabonye yaho usanga amaradiyo ashobora gukoreshwa ibikorwa bitajanye n'intumbero yayo n'ihangiro ry'amaradiyo ari ryo kumenyesha amakuru mu buryo bwubaka kandi mu buryo uha akanya impande zose gushikiza ivyumviro vyabo nibuhenga ntahengame canke ngo ibikoresho vya politiki mu gihe ateza kuba novuga nti ihuriro rya bose ego tubibutse ariko imbere yuko tuja ku bindi bibazo nashaka no muri maison de la presse ngira murashufise ico muvuga kuri iki kibazo ico c'amaradiyo nakivuze navuze nti abamenyesha makuru barashobora gutsitara bagakora amakosa nk'abandi mugabo kujya byagenze suko byategeza kugenda hari inzego ziraba amakosa yakozwe n'abamenyesha makuru iyo zikora akazi kabyo n'ivyari kugenda kujya rero mvuga nti byagenze kujya imyaka ibiri kabireze ataco turiko turabona kiriko kiratera imbere twebwe turahomba n'igihugu kirahomba hanyuma kumbure birashobora kuvyura n'izindi ngwano kuko bijya bimenyesha makuru bya nkajya amaradiyo yaramaze kugera ahantu yagiye aregeranya ibikoresho bakoresha uno munsi ibyo bikoresho bimaze imyaka ibiri yose bitariko birakora hariho uruhombo rukomeye ego metuca tugira ko mbega mubona uruhara rwanyu goba ugwahe kugira ngo ubwigengwe mu mwuga wo kumenyesha amakuru gushishikara gutera imbere ubwa mbere bwo twebwe muri mu kigo kijeje kumenyesha amakuru mu byo dusanzwe dukora harimo gufasha abamenyesha amakuru kumenya neza ingene umwuga ukogwa no kuvuga gufasha kubigisha kumbure ni si gikorwa amaradiyo canke ibimenyesha makuru bindi byadutumye mugabo twumva ko kugira umwuga utera imbere ari uko abamenyesha makuru babanza bakamenya umwuga neza ico gikorwa rero twari tumaze imyaka professionnalisation renforcement de capacité nk'abaje bashasha tukabwira ababakoresha ati baturungikire tubafashe babanze bamenyere ingene umwuga ukorwa ico rero twabona ko ari uburyo bwo gutuma ibimenyesha makuru kumbure byirinda ingorane nyinshi kuko umuntu wese abakora icazi aha ashiramo nabijya by'ukwigengesera ibintu bimwe byo mutera ingorane cyo twita responsabilité ico gikorwa rero muri nakamo kuko umwanya utera utujana turiko dutera ico gikorwa rero ngomba kugira ko muri iki gihe dusa n'abasubiye inyuma kubera ivyo vyabaye uko dusanga babandi bari bamaze gutera intambwe bamwe barahunze abandi batagishobora no gukora ugasanga duzotegeza kuguma dusubira hahandi twava ubu tuba tugeze kure cyane hamanibaza ko uno munsi cyane intambwe iri kwiraza kuvugana ingene ibintu byotera bije imbere yobandanya nibaza ko kumbure ejo nahijya ejo twavuga tuti aho tugeze kumbure turashobora kubandanya intambwe twari tugeze kuko turabona ko iyo ito byo gushaka kuvugana kugira turabume wese ico yoterera hagati ya twebwe na sense biriho numvise ko nujya yaje icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu numvise umengo nabo nyene barabifise mu byiyumvira bizigire ko
iryo shaka rizotuma tugira ico dushikako mu minsi iri imbere. Ego ico kibazo tukibaze n'umukuru w'umugwi CNDH jerwa gatekazi na muntu Jean Baptiste baribonekeza mwaranandikiye umushikiriza manza mukuru wa Republika mumusaba ndavuga nk'idosiye ya radio Bonesha FM murabikurikirana muri rusangi mwebwe mu rwego mu mugwi murongoye mwoba mwiyemeza iki kugira ngo ubwigenge mu kumenyesha amakuru bubeho koko ntibube nk'umugani. Mbere yuko nza ku byo CNDH twibaza yuko tuzobandanya dukora kugira ngo dutsimbataze ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi, nashaka gusubira gutera kamo abo ico kibazo cega ubwa mbere no kuvuga leta hamwe n'abarongoye ajya amaradio yugawe canke abanyesha amakuru muri rusange. Turakeneye kubona ishaka risumbirije mu bijanye no kwitaho ico kibazo, harimwo cyane ubushake bwo gushaka kugira ico bahurijeko, kuko igikunze kudindiza amadosiye muri iki gihugu umwe wese ashaka yuko aronka vyose abandi bakabura vyose. Hakaba umuco wo kwishiramo yuko icyumviro cawe cyo cyambere ciza atawundi ashobora kwiyumvira ikindi. Turabona kandi niki cyo kuvuga yuko nk'umurongozi yafashe ingingo abantu bagace utakuvuga ngo ntaho basha abifitiye. Kijya kenshi kiratevya amadosiye cyane, ariko abarongozi iyo wegereye urumva yuko ariho ishaka ryo guteza imbere itangazamakuru. Rero turibaza yuko kwera iryo shaka rihari twuryogerako, hanyuma abarongoye ivyo menyesha makuru bakegera leta bagakoopera niko novuga kugira ngo ivyo bibazo vyose bishobore kwigirwa ku mugaragaro, ufise ivyagirije akabizana, ufise ivyo yereguza akabizana mu ntumbero yo kubaka ibimenyesha makuru, kuko nibaza ko igikorwa gihambaye nuko ibimenyesha makuru atawuvyitirira n'ivyo igihugu tuteza gukora mu ntumbero yo kuvyubaka. Ikindi nibaza nuko CNC urwego rujejwe kukurikirana ibimenyesha makuru gohabwa ubushobozi bukwiye cyane mu buryo bwo gukora kugira ngo bukurikirane neza ibibazo bene ivyo, bufate ingingo zibereye hakiri kare. Twaravuganye na benshi barambwira bati iyo CNC bifise ubushobozi n'uburyo bukwiye bwo gukora ivyitegeza gukora, kumbure ujye twabonye kuri 14 zo kwa gatano ntitwari kubibona. Ico rero cokorwa. Ikindi nibaza notera kamo abamenyesha makuru muri rusangi baba barongoye abandi canke abakiri bato, kwitwararika umwuga mu ntumbero yo guteza imbere ubushobozi bw'abamenyesha makuru, kuko biraboneka yuko rimwe na rimwe urashobora gusoma nk'ibintu abantu bandika ukibaza uti ibi bintu yavyanditse nk'umumenyesha makuru canke n'umuhanuzi w'umugambwe kanaka canke igihugu kanaka afise intumbero iyi. Hoba ikintu cyo kuvugana muri rusangi ingene umugabo w'umumenyesha makuru icarico, intumbero yawo, ingene abantu batohoza amakuru bakavuga amakuru yatohojwe kandi ntibahengame, bakafita intumbero yo kuvuga bati dushikije inkuru, ahasigaye abarongozi canke abanyagihugu baraheza bakamenya ico bayikoresha. Muri CNDH rero tuzobandanya iyo dosiye gukurikirana ry'amaradio yugaye kugira ngo aze arogorwa buhoro duhere nko bavuze kuri Bonesha FM. Nibaza yuko ishobora kuba intambwe yo dushikana bukebuke kuronka n'izindi. Hanyuma turabandanya gukurikirana cyane dosiye z'abamenyesha makuru umwe ukwiwe, kuko nk'umwaka uheze twarabonye abamenyesha makuru bashika kuri 8 haba Karose, Rutana, Shangahe, Bujumbura n'ahandi. Ubona yuko baba bafashwe bagafungwa mugabo bidaciye mu mategeko bitari bikenewe, ku buryo uvuga uti habaye ikikeka cyo kwaza tumenyesha makuru akarahungabanya umutekano canke ibyo karakora birahungabanya igihugu, mugabo ugasanga cabaye ikikeka. Rero iyo tubonye amadosiye nkayo tuyakurikiranira hafi kugira ngo tubone neza yuko umumenyesha makuru afashwe runtu kandi ashobore kurekurwa gutyo, nimba bikenewe ko bamuburanisha bakamuburanisha ataha yigenga, na cyane mu gihe usanga nk'ivyo bamwagiriza ibintu bidafise ishingiro rikwiye. Ikindi muri CNDH nohereza ko nuko tuzokomeza gukurikiranira hafi ibikorwa by'inamashinga amateka n'ivyo nihindagurika mujaye no gutunganya umugabo wo kumenyesha makuru kugira ngo amategeko afatwa abara amategeko afasha kugira ngo umugabo wo kumenyesha makuru bandanye utsimbatara mu Burundi,
ubwigenge bw'abanyeshamakuru buhabe mugabo kandi ubwo bwigenge bwisunge novuga ibindi vyifuzo by'abanyagihugu haba mu vyerekeye umutekano haba mu vyerekeye iterambere haba mu vyerekeye agatakazi na muntu kugira ngo iryo teka ryo kumenyesha amakuru rishobore gukoreshwa neza ntikoreshwe mu ntumbero yo guhungabanya igihugu canke abanyagihugu. Ego mereka tuje muri CNC mbega mwe bw'icumwo kuyemeza kugira ngo ubwigenge mu kumenyesha amakuru bushishikare butera imbere n'igiki. Mu bisanzwe sukurinda kuciyemeza ukundi ni nayo ntumbero dufise muri CNC kuko mu ntumbero ya mbere dufise nuko dutegerezwa gukingira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ico rero tugiye gukora kandi twaranagitanguye kuva mu mwaka uheze nuko abamenyesha amakuru bategerezwa gukahirizwa ubwenge. Hanyuma kandi iyo vyashitse hakaba uwakoze agakosa gacanke kariya tukamuhanura hakiri kare ntitureke ngo bihave birendegera bihave bisura kumera nkuko vyabaye mu 2015 kuko bigenze gutyo ndabizi yuko vyose bizogenda neza kandi tugasaba kandi n'abamenyesha amakuru yuko mu gukora umwuga boza barabaza bagenzi babo na cane mu bijanye no gukora ko uwo mwuga kuko kenshi na kenshi nkuko yarongoye umugwi ujeje ivy'agateka na muntu yabivuze hariho bamwe baryoherwa n'amajambo kubera aho kumbura aho aba yagorobeje canke kubera abo bateramanye mu gihe kanaka akaca ryoherwa nabijya vyavugiwe hajya hagomba kuza kubishira ku rupapuro canke kubivuga kuri micro uko nyene mu bisanzwe niho haho uzona bamwe ari nk'ivyandiko ariko arabisoma yibaza ati mbega uyu muntu ariko avugira umugambwe kanaka canke uyu muntu ariko arakora umwuga. Iyo rero umaze kwibaza ico kibazo ucubona yuko bitameze neza mu urwego CNC rero iyo twabonye nk'ivyo turabatumako tukababwira tuti oya mukavugana aha mwihenze ndabizi yuko ivyo turabikora kenshi n'ubu nyene muri iyo ntumbero yo kugira ngo abamenyesha amakuru bashobore gukora neza mu bwigenge kandi dushobora kuza turakosora turimirije gutuma ko amaradiyo ashika 5 nimba 6 kugira tubereke udukosa bagiye barakora hanyuma utwo dukosa nyene kugira ngo twereke n'ayandi maradiyo atakoze amakosa kugira nayo ntaduce asubira kugwa muri iyo mutego. Eko murakoze cyane Gabriel Bihumugani reka tubakengurukire ku kuntu mwitavye kano kamo twabateye kugira ngo mugire ico muterere muri kino kiganiro kidasanzwe kubijanye n'ubwigenge mu kumenyesha amakuru hano mu Burundi turabashimiye cyane. Naje ndabashimiye kandi ndashimiye n'abandi bose batwumvirije hanyuma rero tukabasaba yuko kenshi na kenshi boza baraterera ivyiyumviro kuko iyo haragahaze mu kirundi bavuga bati karahara mu ruganda ntibacura kugira ngo tushobore gutera tuje imbere ntitugume dutambukira hahandi. Yego reka dukengurukire na Denise Mugugu nibutse yuko murongoye ikigo cyo kumenyesha amakuru Maison de la Presse turabakengurukiye ku ntererano zanyu. Yego mwakoze cyane kudutumira ndabashimira sindabatebya cyane nagomba nkuko ubu yabivuze bavuze bati abafise amadosiye mu butungane bo gerageza kuyitaba hari n'uwavuze ati n'abari hanze batahe baba bafise amadosiye canke batayafise umuntu aravye byagiye biraba muri arabamenyesha amakuru basiga ubuzima ku nzira gutya bagiye canke bajya tutazi n'ingene bagiye kwitaba ubutungane byaye byiza mugabo bagende bararaba umutekano w'ubuzima bw'umuntu ico ni ikintu gikomeye kuko bajya bahunganye ubwoba bwinshi nikati ubuzima nabwo nikati habwe tubakengurukire namwe Jean Baptiste baribonekeza twibutsa ko murongoye umugwise ni DH ujerwe agateka na muntu mu Burundi turabashimiye ku ntererano zanyu. Nari ndabashimiye mboneyeho no gusubira guhamagarira leta hamwe n'abarongoye ibimenyesha amakuru kugira ngo babandanye kuganira no
gukorana umutima mwiza mu ntumbero yo kutsimbataza itangazamakuru mu Burundi n'ubwigenge bw'abanyeshamakuru harimwo kubandanya dossier ijanye n'abimenyeshamakuru byasambuwe murakoze. Tumenyesha abadukurikirana yuko twari twifuje no kuba kumwe muri kino kiganiro n'umuvugizi mu biro vy'umushikiriza manza mukuru wa Republika mugabo ntivyakunze murabidutungeko. Ego Leonce kandi reka dushimire na Alain Diomede Nzeyimana asanzwe ricegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu tumushimire kuba nawe nyene yitavye kino kiganiro. Nino ngaha ndetse duciye turangiriza kino kiganiro kidasanzwe tukaba twariko turavugana ahanini kubijanye n'ubwigenge mwuga wo kumenyesha amakuru.